murabona kino gitabo, iki gitabo nico no kwita audit, nico bita mu gifaransa loi de règlement et du compte rendu budgétaire. Muri leta bize iki nico gitabo cerekana amafaranga ingene yakoreshe ingene yegeranijwe n'ingene yakoreshejwe mu mwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022. Twararavye muri iki gitabo, tuzorufata umwanya ukwiye wo kubinonosa no kubivuga. Mwarumvise yuko batubwiye muri leta ko abantu basubiza amafaranga. Twasanze mu mwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022 uyu mwaka twari turangije amafaranga ata muntu yasubije n'ifaranga rimwe iri iyi. Aha niho tubona amafaranga yinjiye n'ayasohotse, ntari faranga ribwe ryigeze ryinjira. Umuntu agaca yibaza none amafaranga batubwiye ko yinjiye yagiye ashaje muri yano yababasuma twavuga. Mugabo mu ico gihe murabona ko ibintu biguma biduga ku rugero rutagira izina. Ikigira kabiri, mwarumvise yuko ibintu by'ubutare bizotugirira akamaro kanini cyane. Nta faranga na rimwe mu byavuye mu butare riri muri iri tege gahaha. Twararavye dusanga nayo bari bashizemo muri prevision, bari bashizemo miliyari zishaka ziri 3 nazo nta na rimwe ryinjiye. None amafaranga yaciye ajahe. Mwarumvise ko inzahabu zishoka n'ibindi aho kuza muri gaca leta donc atara patrimiba yose aca yigira yo. Ikindi kintu twabonye muri iri tegeko giteye ubwoba, babantu mwumvise twababwira bigaruriye ivy'igihugu ngabafatanya no muri leta ntimwave mu badendereza ngo nibo bonyene, barafise abantu muri leta babikorana kuko nibo bishobora bonyene. Twasa mu itegeko bavuga yuko amafaranga ajanye n'ibintu by'ama exoneration uburusho buhabwa abadandaza kirazira ko barenze miliyari 18. Mugabo twasanze baronse muri audit ama miliyari 100 na arenga, nukuvuga barengeje ko hafi ibice 500 birenga kwijana. Ababikora umuntu agaca yibaza none abantu babikora bafise ingufu ziyi. Turasabye abarundi na leta bumve yuko ubutunzi bw'igihugu budashobora kuba mu yakagwe k'abantu mu gihe abarundi benshi ariko baricwa n'inzara. Nababwiye ingorane ya mbere dufise mu kino gihugu ya mbere ikomeye cyane n'abantu bashaka kurya abandi babicayeko.